urumuri rw'amahoro. Urumuri ni ikimenyetso kitwigisha, kitwibutsa yuko mu Burundi hari amahoro, kikatwigisha kandi yuko iterambere rishingiye mu bikorwa rusangi ari ryo terambere rirama kandi umwenegihugu wese akeneye. Uno munsi rero urwo rumuri rwaje rufise intwara rumuri zitari nke cyane zimaze iminsi 3 mu ntara ya Makamba. Tukaba dufashe kano kanya kugira tugaragaze umunezero dufise kubona twashoboye kumarana nabo iminsi 3. Urumuri rwashitse mu ntara ya Makamba ku munsi wa gatandatu. Twarakoze ibikorwa byinshi turi kumwe kandi turabona yuko intambwe badusize ko ari intambwe nini cyane. Nongera ndababwira yuko uko mwaje mudusanga siko mugiye mudusiga. Twungutse akantu si gatoyi kuko twaciye tubona yuko tugiye hamwe byose birashoboka. Tugomba tubasabe mutubwirire urongoye uno mugwi w'intwara rumuri yuko intara ya Makamba yashimye cyane kubona mwabatoye nk'intara imwe ishoboye kugumana n'urumuri iminsi 3. Mu zindi ntara urumuri rurarengana rukagenda, urumuri ruraye rimwe ntirurara kabiri. Uno munsi wacu rwaraye kabiri. Ni umunezero ku benegihugu b'i Makamba, ni umunezero kuri abenegihugu bose babonye ibyakorewe mu ntara. Twakoze ibikorwa rusangi turi kumwe kandi byagenze neza. N'ubu turacariko turakora ibikorwa rusangi. Mugabo rero ngomba mpamagarire abenegihugu bose, uno munsi twitabiriye urumuri turi benshi, uno munsi twitabiriye ibikorwa rusangi turi benshi. Uru rumuri rero rutubere itara, rutubere urumuri rw'ibikorwa, rutubere urumuri rwo guhinduka mu nyifato yacu ya misi yose kugira dushobore gushika kuri ya hangiro nyene icubahiro sogokuru wacu yadusigiye. Yavuze ati nimushire imbere urumuri kugira dushobore kubona iyo tuja. Urumuri rero nirutwereke, nirutubonekeshe, utubonekeshereze aho tuja kugira dushobore gushika kuri ya ntumbero yacu, kuri ya terambere ryacu twifuza.